Imana Ivuga Imana Ibohora ni igikorane cyateguwe na Sabaoth Church iyobowe na Prophet of Jesus Joshua afadikanije n'umutumire Prophet Brand Kagezi kuva mu gihugu ca Uganda. Ico gikorane kikazoba ku magerekerezo ya 24 kwezi kw'icenda ku gisaha 9 nyene 25 26 27 itariki 28 ni lancement officiel y'umusozi w'amasengesho igihungwe. Itariki 29 naho na amakoraniro y'ubwiza kwa Mungu mu gitondo tuzoba mu bihe bidasanzwe, ibihe byo gukira ingwara, ibihe byo kubohoka, n'ibihe byo buvugishwa, ariko kandi ibihe byo kwiga ijambo rituma tumenya ukuri tukakira kwidegembya. Ndagutumiye rero, tumira mugenzi wawe uzoze n'umuryango wawe uri mu ntara hagati canke hanze y'igihugu. Tuzoba turi en direct kuri Facebook no kuri YouTube. Umwami aduhezagirane twese, nditeze kumva inahe yawe inyuma kino gikorane. Shalom, shalom.